Serge Ntirampebura, ndabaramukije nakaze mu kiganiro cacu karahara mu ruganda ntibacura. Ndabaramukije nanje Ines. Serge Ntirampebura, wanonosoye ibijanye n'ivy'ubutunzi, uyu munsi ikiganiro cacu gishimikiye ku guhomba kw'amashirahamwe ya leta. Imbere yuko tuja mu mizi muri ico kiganiro, mbega mwodusigurira ni ryari amareta ahitamwo gushinga amahinguriro y'amashirahamwe, ayo mashirahamwe ayo mahinguriro ayashinga ku zihe mvo, intumbero ibigamije aba ari iyihe? Novuga ko aho mu gihugu cacu kubera novuga ko turi igihugu gishasha mu vyerekeye gushinga amashirahamwe, kubera imbere yuko abazungu baza kudukoloniza novuga ko abarundi ivyo vyo kurondera inyungu ntivyari mu mutwe wabo. Abantu barashobora kuba batunze ibintu hama rero bagahamagara abaryango n'ababanyi bakabisangira. Mugabo aho abazungu baziye baradushizemwo uwo muco wo kudandaza, ariko rero kubera amashirahamwe atari ahari nico gituma leta ngira ngo niyo yatanguye gushinga amashirahamwe. Leta rero yarashinze amashirahamwe amwe ategerezwa kubaho kugira ngo atange ibidandazwa nkenerwa ku buzima, nk'amazi, nk'ivyo kwivuza, nk'ivy'amashuri. Ivyoye ntibishobora gukorwa n'abigenga, naho rimwe rimwe babikora. Mugabo iyo umaze kubona ko ahubwo ivyo bintu bigwiriyemwo abigenga, nuko ata leta ibihari. Ubundi mwene ivyo bintu umuntu yateza kubironka kuri leta. Urumva rero ngahe iwacu cane cane nko kuri Republika igira kabiri, haravutse amashirahamwe menshi, ari aya Verundi, ya Sosumo, ya Kotebu. Ayo mashirahamwe ntategerezwa kuba aya leta. Ubundi n'amashirahamwe ashobora kudandaza akaronka inyungu ku giciro co kw'isoko. Hari igiciro co kw'isoko, hariho n'igiciro rusangi kugira ngo mu gihugu n'ukuvuga kuri umuryango munini. Hariho ibintu rero utotegezwa kuvuga ngo tuguze iminwe ngo mpa ndaguhe. Ugasanga leta irateza kugumana ibisata bimwe bimwe nkenerwa. Ayo mashirahamwe yose uyu munsi ntiyifashe neza. Mwoshobora kudusigura muravye ibiri mu Burundi, ayo mashirahamwe ukungene yifashe, n'izihe mvo woduha zisigura ivyo bihe bibi ayo mashirahamwe arimwo? Imvo ni nyinshi, biragoye ngira ngo kuziyumvira zose mu mwanya umwe. Mugabo nkuru niyumvira, ubwa mbere hoho ntidugira ibiharuro, ntiduharura. Ni ukuvuga n'umuntu adandaza ateza kwandika ivyinjira n'ibisohoka. Si ukuvuga ko uwo barondera abarundi ubuye ngo baharure ivyinjira n'ibisohoka muri Sosumo, ivyinjira n'ibisohoka muri Regideso, ivyinjira n'ibisohoka muri Onatel. Si ukuvuga ko umuntu yobabura. Mugabo ni ukubanza kubona ico dukeneye, tubanze duharure. Abantu banyonga imiduga ya leta, mbega leta ikoresha ibintu bingana iki? Duharure. Uriko uraharura rero niho ubona uti ibi bintu ntavyo nzoshobora, reka mpindure. Niho twohera. Ibindi navyo rero nuko baca umugani mu Kirundi ko ngo ntawe uterebuye aho ateretse igisabo. Urumva iyo tuvuga ngo ishirahamwe za leta ubundi ni barya abantu 15 canke 20 baserukira abanyagihugu. Abo bantu rero bariko bafata ingingo, ntibafata ingingo mu nyungu z'abanyagihugu. Mbega muravye uruhara ayo mashirahamwe yategezwa kuba afise mu butunzi bw'igihugu, ingaruka n'izihe yaba ku gihugu canke ku banyagihugu? Ingaruka ni nyinshi cane, kuko urumva Sosumo dufate nk'ubu yashinzwe mu mahera y'amakori y'abanyagihugu, n'amahera yacu. Ubu rero ubwa mbere ho tuzobura ubuzi. Hariho ubuzi, hariho inyungu leta yahora ironka, ivyo vyose babigiye. Ivyo vy'amazi urumva leta itagishobora gutanga amazi, urumva ni ubuzima buba buhagaze. Arico gituma rero urumva hamwe yoreka kuja mu biri vyose, ahubwo igafata uruhara rwo gutoza ikori, kubiharura neza, hama igatoza ikori mu bantu babikoze hama bakunguka. Kubera yo ibikoze irahomba. Si ukuvuga ngo irahomba, bija mu minwe y'abantu hama rero inyungu rusange igahera. Ni ukureka abarundi barabishoboye, barafise umutahe, ni ukubareka bagashiramo umutahe. Mugabo ntawe uzozana umutahe hakirimwo umutahe wa leta. Kuko umuntu aza aserukiye leta uhora ubibona, acaza ahubwo azana inguvu nyinshi, agaca anyanganya umutahe w'abandi. Mugabo hamwe leta yodandaza umutahe wayo,
leta umutahe wayo irawudandaza ikawugarura. Ikawudandaza gute? Apana birya bagira ngo bahamagaye abantu ngo bagure ngo icamunara bigashira ibintu vyo kumvikana hagati y'abantu umwe n'uwundi. Ahubwo uhamagara abantu bose babishoboye bakazana amahera kuri konte kanaka, hama rero uwo mutahe bavuze bati dukeneye imiliyoni amajana 3 canke amajana 4 canke umuriyaridi, abarundi barafise amahera barashobora kuwugura, gusa babonye ko leta itazozanamwo ukuboko ngo ibibe umutahe wabo. Hanyuma rero baca bagira inama ya bose y'abanyene umutahe, baca barondera umuntu azi gutwara iryo shirahamwe, bakamuhemba bakamukontorora akaritwara hama rikunguka, leta igaca yunguka kubera inyungu yagumye mu barundi, leta nayo ica ikori ku nyungu abarundi bagumanye. Ku yandi mashirahamwe nayo inyishu mubona yoba iyihe kugira ngo ayo mashirahamwe ya leta mu Burundi asubiranaguke, atunge, atere imbere n'igihugu kibonereho? Aho twoja kuri imwe dufashe nka Onatel n'ayandi mashirahamwe adanaza amatelefone arunguka. None kubera iki Onatel yoyo itokunguka? Ni ukubera beneyo abayifatira ingingo umutahe atari uwabo. Irya nyishu rero yabonetse yo kuri Sosumo yokora no kuzindi shirahamwe. Ni ukuvuga ko na Onatel nico kimwe bohamagara umuhinga avuga ati kugira ngo inaguke ikeneye umutahe ungana uku. Hama rero bagahamagara abarundi bakayigura. Niyo nyishu. Kiretse nka Regideso kuvyerekeye amazi, neyo yonyene yoja mu minwe ya leta. Ariko rero urumva kugira bikunde nuko ya leta yobanza ikamenya uburyo ironkamwo amafaranga. Ayo mashirahamwe yamaze gukuramo akarenge ntahombe, urumva ko izoronka inyungu. Ubundi igishirahamwe ryungutse leta itwara 30%. Itwara 30% y'amashirahamwe akora neza atera imbere, ntacobuza leta ironka amahera ahubwo yo gutandaza amazi, gutanga amazi ku bantu batabishoboye ko yari ivyo bishobora. Urakoze cane Serge Ntirampebura, ndabakengurukiye. Murakoze cane namwe.